plutôt exemplaire. Igena ndongo yo worship team mu Nyakabiga kera, ça fait des années, nageze guhana aba musiciens kubwiyo ngwara. Tatu abapeti vraiment bavuza. Yari equipe vraiment iryoshe. Abapeti misi yose babaza bacere muri repetition. No mu gikorane umunsi ndabwira muri repetition tumviriza mutaje ku mwanya muri repetition no mu gikorane mushike ku mwanya ntimuzovuza bakajoza ni blague gati kandi rero worship time niyagaze kuri mwebwe erega mu mudahari Imana irahabwa icubahiro Imana irari nahazwa Imana irabadohe kandi ubwiza bw'Imana buramanuka neza bijya muvuza ni vyiza muga mutabikoze amabuye arahaguruka akabikora ico gihe bibaza ngo ni blague baracererwa muri repetition bati rero murazi kine bizogenda dimanche nje nzorongora worship kandi mwese nta numwe azovuza bakaceka ngo munaceka ngo ya mutaona tena ubwiza bw'Imana buzokwiye exprima ku rwego budashobora gutahura ico gihe nta acoustique twa dufise kuri eglise candagena ntondera guitar sèche ndayitira candayizana dimanche urani yo risque nafashe mugabo ati je prends ce risque pour éduquer ces petits là bamenye ko it's not about them it's about the kingdom of God ibihagaze kuri bo bihagaze kuri nyene igikogwa kandi bajya abantu ntibari hajya ku bwanyu bari hajya ku bw'Imana twe duke kubakorera turi hajya kugira ngo tubakorere Yesu abwe icubahiro ico gihe rero candafata umwanya ivyuma biri hajya ama instrument yandi yose yarahari bazi ngo mwite fulani boss icara hariya natwe tubakorera no munsi piano nta muntu yayivugije basse nta muntu yayivugije battery nta muntu yayivugije agati rero tunina hazimana like never before turatangura sinzi indirimbo yo yavuye ati mwe mwera wowe ndongora nafata gitari nkavuza ko nkumva gusa game aho turi numvise irikiranderanje nayo naca nshira hasi ewa na makofi twarahimbaje Imana twaraninahaje Imana ku buryo natwe twibagira ko n'ivyuma bitariko biravuga nabona umukecuru bari aterura intebe ayikorera agenda gutya ubona ko hari ubwiza buteye ubwoba kishaka ibicigwa kuri babaganga ega si mwebwe ni privilege mwagiriwe n'ubuntu mwagiriwe guserva ubwoko bw'Imana rero ntibihagaze kuri mwebwe bihagaze kuri nyene igikogwa mwe naho mutobikora wowe uramenye ngene abikora cabaye icigwa nous avons passé 30 minutes ata instrument nibivuze kiretse aho gitari navuze gusigara numve game ariko ubuzima bw'Imana bariko baratema mu shengero ry'Imana amacha ndabicareka umunsi kurikira wa repetition mwabonye naho mugenda burundu Imana ntizobura bayini nahaza n'abayitazi n'abayicubahiro bacha batangura kuba discipline depuis ico yabati bwa bundi tora twibaza ngo keyboard kama yapiga bitakwa nagoma nakubwire mwene daturi ngaha utasuye ta responsabilité comme il le faut Imana izogurutsa amabuye ariko umenye ngo wa mutaye wahawe au départ uri kuragenda kandi uri kurawukoresha ariko hari umunsi uzowubaza ya saha wateza gukorera ubwoko bw'Imana wari uri mubiki ubaza ko ça va passer inaperçu amasaha yose dufise Imana yafise ngaha kandi hari umunsi izotanga rapport ewana jeudi woko ku station kule mu cumba cako bangine bako mu worship mu eglise bati aha wari he est-ce que urakora chat ngindi wateza gukora nk'umu leader musicien chrétien Imana idufashe cyane.